Nabikora sana. None cyangire gute. Imana neza gije kwikora ndikora yo. Nuko urikora neza nyine ukaza hamwe ndiko ndagenda bazone ko mfise umama nyine ameze neza. Kandi mama ndagufitiye gishasha. Ndagufitiye gishasha. Ndibaza neza kugwa nawe. Urabona kubona nako ndiko ndakura. Mu misi iri imbere ndi mukuzana. Nyene umufyanse wanje ndi mukuza kumukwereka. Mubone. Imana habwa icubahiro nuwaho mu. Mubona mama. Kandi azi yuko utazogana. Nta kibazo kabisa uramugana nzomwakira. Ego. Nize bisa gumba. Nta kibazo nene kwa mukaza. Ivyo ba? Ndabasanze mu nzu. Sawa. Sana. Mama. Sawa. Nashana usaye mbi bitatu. Twende bitatu. Vyi. Cyari mu bitatu nayo ndashaka. Mwananje misi yose amahera. None mpanzo ndakora heyo kuza ndaguha wewe. Be mama ndakoze ivungura yakura papa nagusigira akazi. None ndakubaze. Sindabasumira ntimufungura. None ushaka cenza ndatora muri rasiyo ndaguhera. None ngi ushaka ndayakure he? Uyakure umukobwa ungana. Nta n'umufiyanse ufise uduresa. Narondera umufyanse nyene kuko naje ndakeneye boyfriend nyene azuza arancorera iga naje none uza ndaronka nyene akantu ko ku ruhande. Ndamutore mwibarabara. Abana bahungu bikige ni bakeye mbega. None nuri umukobwa none. None ndi umukobwa wamaze kuzana uwi. Suko nawe ukenye. Je ntonyegereranye je ndi mukumuzana. Ivyo gushwana mu vyihoze. Ariko umukobwa ungana uko sindumva n'ubudodora ngo aje kukumbaza ngo arondera wewe. Ni kubera iki? Nuko yimyauza. Umukobwa ngana kumisi samahera mahera. Nozo ndakuronza ndamuhereza. Mama, reka jenzo mutange. Reka jenzo mutange genda nzane umukenda kuzana mukazana. Uwo nawo buramwihota. Sawa. Honyene anakurondera boyfriend ataranyimira nincoranye. Nakabashi naenda gakeneye. Nawe ni umuhungu wo kwirondera ukeneye bya boyfriend wawe. Reka nago kuruhande karakenewe. Harisa Reka nze ndamutange. Ari tuzi dushana nabonye mu isoko. Yo aha numva umutwe imigasi ho tumize gute. Cyera ba ndozana nyabindi bigerira. N'ubunye biti byuwasi nagapantaro birantera impuguta. Aya agapantaro kari kuri tayi nakaraposta kenze sha. N'ibyo bigerino. N'umusafi nibiki. Igira hariya nuko twoye namanza hajya. Urasi kurumvira nirukanka. Ndababonye. Inje niruka Sikupenda umiza. Hajya. Oya nukuri utuve hagati. Turakwingaye hajya. Shaka umunyino wanje ndamye. Hagarara neza. Wewe nibiki uza kuza kwitagati y'abantu bari kwaritera inkuru. Nuswa ko nzi ko muri groupe yiwacu. Aba ni abandi bakubitwa ngo babahoye. Nanje se ndi umukobwa. Ituva mu gacimbiri ke. Ari ibintu uvuga ugasanga wenyine bamaze no bibikize weye. Egerayo. Umvirize ibyo tubyihoze ndabizi. Kubera maramaje. Nanje ndimo ndabarondera. Nanje kugira ngo ndafise akako taxi kwa. Subira ngo kuki. Uvuga guki. Kakanu kaba kudu ka taxi. Wewe ni uje kudusaba ko taxi. Ni abahungu. Abona turi abahungu adusaye ko taxi. Turi mama wawe. Kevin mumbwirira. Uraguye mu mutwe. Ko byose namakuru gusegamba namufashe ngaho matwi. Erega igiye uba umukecuru n'ubwenge bwatamwa no guhamakira ikaya. Nako mufata abahungu harugo bahora bagenda muri bya mindi wacu. Genda urondera umuhungu hariya azaguheza taruko genda muri wanyu ubwema waza kugurira. Benga bibaze ko abahungu batabize. Abahungu barabuse nta n'umuhungu ushobora kukubwira ngo mpezi ijana ngo aguhe. Wowe ivuge ku ruhande rw'iwawe ko tutababura. Nivuge hera ngahashani garama ya. Nivugire ku ruhande rw'iwawe ivuga ati je namubuze hanyuma birumvika. Rega nibitanganye abantu bose barabizi sibishasha n'ambara ibitambara byanutse. Umengo ntibizi no kumesa umengo sinzi yo bizu bikura. Ndabikura. Akwe n'igikako n'ukuri kwimana hanumva n'ukuri na. Niyo munyine umutima nagumye numva ibintu binuka. Simenya ko ari wewe. Ariko sinuka cyane. Wana byo kumva wowe byumva gute kandi ari wewe nyine. Nuka buhoro.
yabitawe rero tukubwiye nti ntabwo turi mama wawe ntabwo turi babahungu sha ugana ubwira ngo sheri nshaka iki mugabo umenye ko ndi umukobwa nawe ibyo biragusha rero ibyo reka kinyokuru no mu mutwe uze yimbi ahubwo ufumubona nyina wiwe nukuri kwimana ufumubona nyina igama wiwe urumva niwe yopfuma rega nabo bararaba niwe bagakoresha nawe yongera kuza kubaramutsa bagakoresha wewe bagakoresha wewe iyo dipamanyisha frontier nigeni kuresha nta nuko bona gutumbera namwe je tumupate kote sinzi bamuroge nakishira hirya uzosazirayo amasha uragira gutya ube sexy sha tumupate kote ngenda ino gutya kizokundi gico gipira nta nubwo nzabasubira kubasuhuza ndabaciye no mu bagenzi banje ahubwo uragowe wadukariza n'umwanya washigenda watanze umwanya umviriza rengene cyane nta nubwo muzaba abagenzi banje tugeneye firiza je ndabanse ntabwo muzaba abagenzi banje ahubwo rero ngunyene wanke amatubure icyo twara turonka genda uko ni mu bimana yanje ndacekwa na ifi mubusaza ni munyagezo umfasha ndagusabye kera tuzagira byose ibyo wenda kumva kujya bintu jarabije muri wanje mana smart urabyumva sino nanjye muhungu azoguheba Yesu cyo no mwibaraba ahubwo naratanga nakundi vune akovuga ibiti bintu cyane mana yanje SIKUPENDWA yarasaze abanje nivuzizonaga mu kiganza ashanyibwire da style nyene y'umududu tudasha ego nkuye abitugenda tuzira tugenda kwere yambwiye ati nta kibazo amafaranga arahari urazi nawe kubego hari tayi si byaboze Eric ndakubaza kuki utambuka nka utambuka wahindutse ikiyo Berike ndakubaza abangu bose unga muri hagacimbiri ntimumbona naje nakubagije aho tukubona wahindutse ikiyo ntubona kuntu ngesa neza ntumbona habe no kubwira ngo habe no kundamutse kuvuga ngo cyangwa ngo se ntimubona uri kumbona raba naje ndakubaza shaka kumfasha ikirere shaka kumfasha untongoze ndagutongoze wewe none ntubona ntubona ndagutongoze wewe ntimubona cyangwa ntabyo uzamagenda ndakubwiye kuntu batongoza cyangwa basi no kubwira ngo ndagukunda nagupfiriye shaka gupfa ntabyo uzi basi niba ushaka gupfa ku manda harahari ntaguzi rero kuntu batongoza baresha ntaguzi kuresha rero nyigisha sikukwigisha nimba byakure barekumbwa kuko ntambutse urandeba nanjye ngatwenga ariko nta musi n'umwe urantwengera ngira bazi reka ndakubwire ri je ndagukunda ndagukunda n'umutima wanjye wose nifuza ko tuzabyara abana tukagira mariage tukagenda no mu musengero bakaduheza jewe nawe tumeze kwanza office imyaka ingahe orazi imyaka ufise wewe orutana mama imyaka yanje yo mfise 49 habo umva 49 mama wanje mfise imyaka 30 umva wo muruta imyaka ingahe mama none ndakubwiye ibyiza nkako urukundo mama yabikora urukundo rwose ndarushaka nyumviriza kwanza je nawe ntungana kurumva wongana na nyogokuru wanje abyara mama nyumviriza ariko uyu wanje ni wawe nitungana dushobora no kungana kandi je ndingiriye mama kandi ntuzusubire kandi kumpamagara naye Eric sindarishaka mukana kiwawe barabiroze mwembwe ararozwe bangonga nzagenda kubasengera ngo bangire ndabafatira amafungo y'ukwezi kose ngabona nabibwiye nyomba 10 azabirukana mu gacimbiro abahungu bongaha bweze azabirukana ntacyo mumaze kubona ibihungu gusa bigenda gusa nzabwira nyomba 10 muze mubabaza muba mwijoro kuko kumurango ntacyo mubaze ntibibona nk'ibihunyira bya ninjoro
Mama ni kamate nataka kupfa. Sinuwambona ngaha kugira ngo karonze nta n'ubugufu gafite nta nubwo tuberanye. Aranyazi. Nta nubwo ndagukunda nakubeshaga nta nubwo abo iwacu bakwemera niko turyambaye ryaguheramo. Sindagukunda. Hoji. Karibu. Ndatomboye kuba nasanze nawe nyine. Mama Sikupendwa umukobwa wawe ari hehe? Sihari. Ngomba ndakubwira umuheka sopo ku mugabo we wanje. Umuheka sopo ku mugabo we wanje. Sikupendwa wanje. Sikupendwa wawe arabura amahoro yagiye kuresha umusheri wanje umugabo wanje. Umukobwa wanje niwe yagiye kuresha umusheri wawe. Yakuye amaguru ngaha marimari no ku mugabo wanje agenda aramuresha. Je ndakenera umbwira. Sinikenere ugena murose ngusha. Ewe je namurose nkiri muto atarugiye akecure ngaha muri bwa mukecuru wawe. Mbega se hoho wewe nawe ninde mukuru kuri wewe? None uje kuntuka cyangwa uri kunyagira ivyakubaye kuje kuntukira iwanje. Jewe ndagutumye nka nyina wiwe. Ndagutumye nka nyina wiwe. Wamwibonera mwifatira ari kararesha umukobwa wanje ari waresha umuhungu. Hoho iyo nari kumufata byari kuba vyiza. Byari kuba vyiza umugabo wanje nyene yaje kumbwira ati ngujya mukobwa agenda umumureko. Nanje ronje kugushikira nka nyina wiwe. Yururuke. Nari namugushije mugabo. Reka ndamuhamagara. Sikupendwa! Mama, ugohamagara wicaye kuki? Haramaje ubundiki. Ngwa hano. Haramaje ubundiki. Bikaya sigutware. Nabaye indirimbo rero, nabaye umustar wo muri rugo rero. Kwamamira jewe. Oya na wewe nje ukora ikisi umamagara. Mbari oya pfikoze mbari nange rusiye ugenda kuresha imisore y'abandi. Mbarira. Muko utaravuga byinshi aho umengo azwengera iwanyu akumengo warabutse n'ibiki kakushobora gukura ayo maguru yawe ukagenda marimari bafaka umugabo wanjye wabuze abo mungana. Jewe utongoza umusheri wiwe. Nitugende kure niwirigwe uranyaza je mu mutwe unjanino wanimvise kabuki ayo maguru yawe yovanga ukagenda imbere y'umusheri wanje ukamuresha. Ma ngara abantu benshi umusheri wa ninde none nibyo uraresha abahungu nivyo abihe murangacumbi ko n'abasore bari bako bose batama. Mama nabirebire je novuga ndaguhaye gasopo nyururukiye ku musheri inde yitwande Mana muvuge. Eric numuzi. Eric numuzi kuko ujaravuga ujafite amaso yo kubona. Nabona uwo mugari maravuga sinenzi ko avuga sinenzi ko abona sinzi ko kuko nzima wagacumbi n'abasore bahari uramuzi mwarahuye uramuzi no manje umuntu yaramwemera Joje sinamwe uviriza ndagwaye gasopo kanyu mu murukeko umuveko ndaguswe kubera undi munsi numubona nguyu ngaha simbona ngo ni wewe mutoya simbona yo mukuru cyekecwe gusumba nyina ndagiye nzosure kandi kumva ivyo bintu ngo wirigura mwiruka inyuma je nzokwereka. Ma naravyaye ngo mbanze nabona kumbi nuko arumenze kuri papa wajya gutukana kuri papa abagabo urafise indera cyangwa umvirize ndakubari bari kuri kurandisha agaciro wewe ni ugenda kuresha cyangwa ni babo kuresha wambonye numusazi rero numusazi nibiki mama je nagiye kumubaza nimba abasore bino mu gacumi babona babona je ndi waramtende mubi uri mwiza mwana nje reka kwifesha agaciro none namubajije wewe urabona cyane ubona wabajije Eric namubajije urabona cyane ubona nina ko ariko mwaje ko atabona wamumarije iki
nimba mbona igihe cyo nta mbona simbona ndamute mwana mutambuka we kugira ngo mana urakwiye guhindura amateka umwana wanje iyo niyo ugeze si mwebwe muramutwara mugira ngo ndashaje ngo nasaziye muhira ngo sinkundwa ngo ibiki n'ibiki nakareba ndabaza yuko ko babona cyangwa batabona ariko wasanga abasore bo ngaba batabona hagiza gucyo wenda kwironderera mwananje rere kugiye kumwitongoreza ntazokwemera we bandanye usenga nta kindi imana izoguhagwawe wiheretse baba ugiye kuresha nene mama we n'abagore abagenzi bawe ufite bafite abasore mwazongera umperezanta ko ndi umukobwa wawe nzi kurima nzi gusenga ndasenga n'ijuru rikamanuka nzi koza amasahani nirirwa ngaha ndazi guhamagara mama iyo nyene usenga nizo guhumufasha kuzoshaka kuzagenda widandaza mu mabarabara ngo ntibakora none ushinzwe iki ushinzwe iki ntiwazi ushakira bandanya ko ndumva ugomba kunduka vimbere nyarutsa ahubwo we bakurebe neza nimba utarambyaye amaguru ari yabanze Mbirizaseri libaye ijyambere usikiye mu rugo. Nabikubwiye singomba kwinjira mu nzi wanyu. Tugende mu none mbiriza icyumba kirasatse nari nasatse navyutse mu gitondo handasatse. Nta vy'ivyumba nkeneye. Uri umuhungu nyabakiwe. Neseri none ikibazo ufise ikibazo nyabakibazo. Nta kibazo mfise kandi sinaje guta umwanya ngaha ingenda kubwira ibinzanye ahubwo ngende. Nini bari kubimbwira mu cyumba we nawe. Nta mwanya wo mu cyumba w'ikiwawe nkeneye. Nakubwiye ko nshaka mu cyumba. Namusire wemeye kumbanira. Aho ntakubanira wowe umuhungu nyabaki. Basi tuyage ikintu z'amavuta nisiga n'ibira tunambara. Aho abandi bakobwa abasheri babo bagira amashopping urayingirira. Nyene uvyungura agomba kuhakirira umuntu. Nyene jewe nta mpamya bushobozi mfise yo kugenda kugurira amavuta. Nyene nta mpamya bushobozi ufise mugabo urukundo rwo guragomba kuruha. Reka urukundo s'amafaranga. Urukundo s'amafaranga. Eka umukobwa ntuzi ivyategerezwa gukorerwa nuwo bakunda. None simana gukorera we nawe. Uhora unkorera iki? Kuntesha umwanya gusa. Iki. No kuntesha agaciro. Kare jewe. Kiki genda kubwiye ati nimba byatabishoboye ngirengende uzoronderane n'abandi bashoboye kwihanganira ivyo je ntavyo shoboye kwihanganira. Kaburi kuramira. Uri kuramima mbiriza se. Ndagupima kugira hari. Mbiriza urazi neza yuko je ndagukunda. Sinkeneye unkundi biki. Unkundi bikatashuma. None mengo uri kurangara. Suko kugara ko urarondera abo munganya rero sinkeneye. Gabu abukobwa bugufi nane buriye me. None tubure vyose mbura burebure mbure n'amanya. Reka ngire kimwe. Reka ngire kimwe. Umbiriza rero. Urindira mu nzu canke ntiwinjira? Ahubwo hakwinjira mu nzu ndasohoka ndaje. Ugira iki? Amuteko borofa. Wawe bibaza ko mvana mu kimwe kubusa. Kimwe kubusa? Ukeneye tugwane. Tugwane. Jene turinda kugwana. Kubera abo. Ile singene nakubwiye yuko ntakigukeneye. Bavuga ko ari violence. Ni violence nyene rero nakubwiye sinkeneye. Kandi nta byasheri nta byaba baby. Rero wakagaye ngo ukeneye amavuta kuri jewe. Nkeneye kira kintu kuri wewe utabishoboye ndagiye abazobimpa ni benshi baruzi. Genda waraye. Hanyuma rero uzorinzizamo abandi jewe sinkeneye. Yego ndakigenda none. Ndagiye bakumubone. Ndagiye. Kazimana kupompo ilinenze 8 none ingorane ziri. Ego kwe ndaguhe amavuta. Ego kabisa. Abo bawambonye. Ayo wanje ntarika. Sister mambo. Uko poa? Nisanye. Mahoro urakomeye. Ndakomeye. Urazi ndakubonye gusa. Maze kukubona tabona menga twoganira vrema. Je nta kibazo nganiritse. Bakwitande je urumva amazina yanje y'ikirundi banyita Buzoya. Buzoya Jean-Claude. Anyi banyita Sikupendwa. Sikupendwa. Mfise zina ryiza. Hewe. Nukuri. Je nagira ndakwibarije. Wowe ufise umukunzi. Nukuri je ndavize ikibazo urabana.
umukobwa twari dukundanye duhejeje guhebana muri eminite duhejeje guhebana s'il vous plaît rero ubu nawe ndifise ankunda urumva rero niko ndarondera umuntu twakundana warahi sikupendwa mama we nanje nta musore mfite dukundanye muri agacumbere kose nta musore mfite dukundanye nawe yo mana we nawe oya nje ndi uruhinja uraziye kintu twapfuye urumva yaje mama wanje ariparatura ngo ashaka amavuta ngo ashaka impuzu je ndamubwira ati zamukobwa urukundo si impuzu rekeraho njyewe nta mavuta yonyine n'amafaranga yonyine njye ni urukundo gusa ntabwo yashatse ni urukundo gusa ni urukundo mana we gusa je ndakunda umuntu akunda kungwa mu nda walahi duhuye seri mambo vipi seri uko freshi tamotema kitumbura ngano urumva umudema zobora kumakeya nanje nkamuhakeya guhoberana Yesu ashimwe uko Yesu akume nokuri uko nyene jeho nta kintu kimwe asha n'impuzu nazo nzagusaba n'amavuta nayo nzagusaba kunkunda gusa kunkunda gusa nanje nzogukunda ndagukirigite mama ndagukirigite utwenga neza nari narahombye utujambo twawe twiza oya mana we sikupendwa arumene sikupendwa kandi yari yakuririmbye yakubonye yego arari urumva rero urankunda yo ndagukunda ijana ku ijana sampurusa mia kwa mia sampurusa sawa yo mana we yo uri mwiza usa n'inyange jereba nyitwa Jean-Claude urabona mbiliza baja kwantuze kwa kari haruguru nabo baja haruguru yaho nangorane reka ndaguherekeze uja kubaza iwabo iwanyaho iwacu kwa zilipendwa ukavuga neza ukarivuga neza atakuba kurangira haruguru mama wanje arirabura ni mugufi afise ibitama binini kumuje ni mama wawe yo wawe ndakunda gutera influencer mu mutwe yaravyaye inyange uze kumundamukiriza nari kuguherekeza ariko rero ngiye kuraba kadiri yajya hirya abari bampamagare urankunda yo ijana ku ijana turakundana rero baby I love you my baby I love you Sherry yego nakese I love you mama mama yangiriye neza mama fasha turirimbe ndirimbe iki Imana ishira kugira kutavuga kuririmba ntaramenye ibyo ndirimbe yangiriye neza mama ndabonye umusore Imana yarokije umusore mu maso yanjye aganira ifise kwase ngo fyo mama hari umusore nkunze hari umusore nkunze agukunze Yesu umusore nkunze mwiza afite amafaranga asa neza umva ari mwe muzimperanye kubera yuko ndushije niruka mama Imana ihabwe icyubahiro yambwiye ngo ndagukunda wenda wandakura ngo nakumenya ngo ndakwishimiye dutambe ugira ngo bagende mu rusengero ngo bagende mu kigo cy'amasengesho mu magare na mwari masengero ibi ni biki reka mama reka urarose umuga kubweti ndagukunda ngo ejo kwako twa turi mu ibarabara ejo tusagira tubone tuvugane no kuzaza Yesu
witera imikoshi uri kubwira abandi bandi uri kurabwira ko ari kubwira jewe yo mana habwa icubahiro yambi ivy'umwana wanje ambwiye ari muranza ndagiye mu cyumba cy'amasengesho nta kibazo ngiye kuraba wa mugenzi wanje mana Katiki karaho rero kasohotse. wewe muri musoma Etape per etape. kumwanya kumwanya Wewe na clip yayo. Yari naje nayo umuganda kugiza ukuri. Ntamwe nyene. Barambwiye abantu makuru ngo nenda baziko manzo nyene kugenda. Ntasikugenda. Badikana na apana. Wewe je nuko musheri wanje ari wambuza mbanira sino kubera numva namwize kandi ndakwereke ni muti. Wewe. Ndakwereke nenda apana. Mukwinjira. Tuzogera ikigo. Hagitanguye nyine inzo tanguko. Wa. Yewe. Umviriza. Nzambuye. Nzokutumutwe. Hariya wewe. Namenu. Yewe. Reka. Nitera bigeze rero. Ha? Kebu. Ega wenda kwizeye wewe. Gusura inyuma nuku. Ndetse ndumuye. Kevine yagunwenda. Yewe mbuza kina kishije mbana kishije. Nabyanze biba bihenze. Habuze iki ko mbona byose bishoboye kandi bikije. Uri kira kantu kataje bingaha. Umunsi ndaza bitangura. Ona kandi wewe buri gimisi yose wamutwumvagira inkuru zishushe tuza kuvuga. Nagashaka kunze mu nkuru. Urumva rero nina batusha mubabare nababwiye na ujya munsi ngo sinzasubira ko ndafite telefone ndasigaraga nanje nkiyi uzasubira kubavugisha ndafite umusheri ndafite dukundana ndafite umuntu dukundana heavy anyane bita mu nkore ndacu ibintu woje kuduhatarishiriza mbe tubwire n'amadolari yaranzariye Kevin tura amadolari Kevin ngo ndagusaba shopping Kevin ngo dusohoka reka tubwire ngo uwo musheri wari kwa hayagize umengo n'Imana ivuye mu ijuru ikoroka atari nkaho dusanzwe tumenyereye mfite umuhungu mwiza muremure wirabura yaranguye na telefone ubu n'amavuta kwa mwambwiye ubu tugiye kuba abagenzi ngo muburenderero bamwita Buzoya yani inde Buzoya umwanya haruguru wajya kwikatira mu nyine yagonze poto yo aho urumva kuryohewe ufise umusheri abanyandikira umwe harakunda na Rukundo umviriza amakuru yawe yarambariye ati ngo bahebanye nanjye dukoranya ari kutu message mukobwa we umviriza kubwira wari wararondesha sibyo waronse umuhungu mushaka gukundana umva nyine ko mu rukundo azogubembereza uzogira banyandikiye message ngo sheri wari reka hari umunsi uzicuza hari umunsi uzokwicuza akantu gato gusa Uveje kubabwira rero umbe ndagutera inkuru nugesheje ko bari bavumanye nyene atawundi n'ubase itelefone ngiye kuma ngaha ku ruhande agafoto iki yoge nubaza ubu anariya ama nawe ugira n'ubutambara ngari reka shuhe nkimbabura ikishasha nanye batetse ibiraya niyo usanga ishushe cyane nk'uyu arabizi ko ndumukizwa arabizi nayo mubwiye ko ndumusiza arabiye ati na kimwe makatubana mu nzu umukizwa kazokora koko nzi ko amenyeza arakora kubabonye bose yambwiye ko wewe amosozi ya uburatereka kadobo nyene hafi zozura ukamureka nzabonye nizo gucira gace reka tubanze ubonye n'ikimenyimenyi ko ankunda cyane no gusumba mwebwe mwese reka ndamutelefone ahite ko azantware ahubwo rero mumurikana mu nzu wanyu umushira mu muzirikire aho kubera umugabo ndamuririye n'ukuri ndamuririye je najya ntibidaje kumbwira ngo bya Buzoya nasumushere nakitse ngo message ni seconds sheri kutamamagaye kandi ndamuhamagaye avuye kubikoba nibyo avuye gushihagura ngo na mana yanjye ayabana myiza no kuri kwima yashushe urumva ikarahira be dinga nyine kukadugu hanja twahuriye hahandi n'inkondi n'abagenzi banjye ndagutezana ku bagenzi banje haruguru
turahita tukubona twicaye kwibarabara. Araje. Wikoreye igiseka tuzaniye. Aragemuye. Ndabatawe kumbe muri abagenzi bawe. Muwifu mugize. Iwifu kuri mana. Uja. Abo niwe twogira ivu. Mana yanjye. Ewe nagukunde asubira gukunda. Wamutema tako nini? Shari. Oya abagenzi banje. Yemwe ni sawa? Murakomeye. Ni sawa? Shari. Abagenzi banje nabo nyine. Mbe bagenzi bawe? Ndabona ariko seri uyu araba nka cobra. Cobra? Za nzoka zo muri Amerika. Oya shemba. Muri rya samba nimbare emizone. Mwabonye nesho. Ikabose ni yawe. Bahuye bose bangana. N'ubwenge ni bumwe. Turangana seri. Mama. Mama. Nimwegere inyuma seri wanje afise amabodo. Zamenga murimba. Sheri. Urazi ko naraenda kurota. Couple zibiri. Naraenda kurota gusomye kwitaba. Kaje. Nana. Mbwira. Kandi ze byari inzozi. Narendose. Gusomye kwitaba muri muranera. Yo bana oya kugutera sino mushobora kuzumya ibiro. Yego arahi. Ndari akajambo keza sheri. Akajambo keza. I love you baby. I don't t'aime mami. Je t'aime tu? Niko ndaba. Aha mwaje kugira ihanya nico gikurukundo rwanyu caye. Oya abantu nyene bakundanye. Bimenyereye nta kintu na kimwe cyo hinduka. Umbize igitangaje nivyo bazi bagiye byo nivyo ubono. Cya bindi by'abantu birirwa mu bikoba. Numudiri turabisi tugenda. Bateri isore nuwo babona. Wabatwega no kuri kwima. Baraciga n'ukuntu bakundana. Ewe. Namwishura bigishine bakundana. Muri wewe ariko randaba. Amara manda nje twari ku. None iryo hereni warikoze mu binyagu? Birakuraba. Bihonze n'abagenzi banjye ndabazi baragira uwivu. Bagize uwivu. Sikupendwa we. Ubu banyita chance. Ni sase. Jawara mini nje kuri. Sase ende muzoya. Kwego twatubise. Sase prince muzoya bebe figi. Sase muzoya. Ureke zaruzi. Jewe, mwege. Mana yanje. Gwe wabambuyemo. Ndabasanga tugiye kuganira. Yo, mushaka tuhereyo. Kare umviriza zesi nari kubakuna uko mufisura zihengamye. Yo, barabe rero. None mwebirabara. Engene batavuga. Yego nibiti binyarosa. Kuri. Singo sikupendwa. Agiye kugira ingorane. Werindira aza arira ko minduru. Adafise no muhoza. Karara kijya kiro. Wowe ubibona gute byose binyaminya. Ibintu bigira menga nibikomeye mu mutwe. Ariko nuko nashushe. Atazi nuko nagenda mu rukundo. Rindi. Bazomenya na Shatiki. Mama. Wewe ndakwemera bebe. Karibu rero muhira. Karibu mama. Mbese ninjira mu nzu. Oyingo. Oya, Oya ye mu nzu ni heza hameze place kandi ari mutuzo. mama yarambujije amambwiye kwinjira n'Imana iratubwira na pastor aratubara kwinjira mu nzu n'umuhungu n'ibindi. Mu nzu ni bibi. None inzu ya papa na mama baba ngaha bose hari ngora. Oya ni bibi sininjira. Bibi. Kubera. Oya sase bikamwe gusa. Agashi. Nukoze. Muze. Oya, ndeka ndikura. Oya, reka. None nunkunda? Ndagukunda. None unkunda none wokwanga iki? None wowe urankunda. None twasezeranye ko ibyo nzokirina byose zozibima nanje ndaguha. None nibi. Sawa unamusi rero wowe ibyo wansabye nabiguhaye unamusi nawe ndagusabye unyihe. Akwihe. None
umuzaka wewe wese kumbe ntiwashikunda jewe wakunda umubiri wanje none umubiri wawe ntawe ukunze ubundi noba nakunze oya ntibikunda ingotanga simva nibi notanga none nzoba ndakuriye oya simva none nzoba ndakuriye we nawe nje sishaka mama yambwiye umuhungu wese muzabonana muzahuza umubiri azaba umugabo wawe nje simva ngaha haguruka ndakubwiye haguruka ba ngenda haguruka rero nabihevye none no gukubitana none birimo yo nokubitana birimo uko rero nimba rukungunda njya kuzana impuzu zanjye mbite ko ndahaye yibyi uza kuba ngaha umugabo wa mbere mama mbwi umugabo wa mbere mubonanye aba ari umugabo wawe mbiriza rero nimba vyasege ndi wanyure kandi uzisubire kwa Rukundotv simva ngaha nugira iki simva ngaha warambwira urankunda uranesheje umwanya wanjye w'ubusa waranasomye none mune hari icyo nakoze ntiwasomye saba tutere mu cyumba tujye mu cyumba uguma he ego kweli ndagukubita uhenze dutahe none genda rero wanyu haguruka genda iwanyu n'ibiki reka ndase mbere n'ibyawe ndabihevye haguruka genda iwanyu iki none wewe ntiwanejeje umwanya amavuta wawe naguhaye ntiwayizi haguruka nugende haguruka mbutate haguruka n'ibiki genda iwanyu ndase genda iwanyu nimba wase tugende mutomele gupompore sawa mpumpura ariko sinda iki navyase rero nabivuyemwo iwanyu nyarutse none uri kimata ngaha ni wanyu mama izi ni ibirisi mama ibirisi ngwasaka umugabo nguyu ndamubwiye tugende iwanyu nguyu urumva yankurikiye ngo nava ngaha washaka iki ngo akende ndamubere umugabo twarakundanye umukecuru nganu turakundana mukundana jewe mwana wanje mukundana n'ubu muramungana tumaze igihe kirekire wowe usubana imyaka ngo murakundana iyo mukecuru muzima nimba warafaka nimba waragize iki ngo umuhungu wanje umwana akiri muto nk'uyu vaho haguruka ugende mukecuru muzima njye ndi umukecuru kandi ngenda cyari inkumi meze nk'akana wewe umaze kunaga n'imenkanya nafaka uvyaye kangahe ntabwo ndafaka nyumvire ntabwo nari inkumi yeho mu rupango genda jana n'umuhungu nzi nje sindanabyara imyaka 39 ntiwogenda none jewe tuzagera kuzana umugore ukoko nabraza nta muhungu mungana nta mutama wo gukora isi ni ibirisi twarume urabona nawe ngene uwamukwege umviriza mama kize kinkurikira ngo gisaka umugabo ndakibwira sohoka kirabo none yagukurikira gute mutigeze muvugana umukecuru muzima nk'uyu undabire mama uwamukwege ingorane wewe jewe reka ndazi nararuzi isi ni ibirisi ndahatswe iyo mama amusanga ngaha tu ushaka rero n'imifrane y'umunyafiyaho n'ubu murarinzi ngo n'ubabonye umugabo nawe aranyanze kuko yashaka kunyonona gusa baratuma urungika abamarayika basi banyirongorere njyewe cyangwa basutume nibera umumasero mama nawe yanteye umwaku ajya kunyita ngo zitavendwa abura kunyita ari mazina meza kandi nk'ubu njye nakigira utuma nipfira amazi imana baguma ku masezerano amasezerano nayo ngaho batangiye gusaba pompompo kandi ubu nyaho nakwiyanga ikibazo mama yasigara wenyine
kwisantirariza ufate nk'ukumengura iwanyu atwe ngaratuje uzi ukuntu ari mwiza yo merci vraiment kandi chérie ndumva urarenze mu bakobwa bose maze kubona kuri iyi si nta mukobwa uzi utwenze nawe umenga ni umumarayika chérie gusa nanjye ndabikunda ariko urambwira amajambo y'urukundo ndumva nyene ko mfise umuntu ankunda ndumva ko ndi umwe uri umwe ubona turaje kuri iyi si narazungurutse isi yose nzima ndazunguruka Imana inshikanye iwawe niho nabwiye numva umutima wacu utekanye nagiye ndabona benshi batandukanye nabona bikabona sa nawe nanjye ndahora senga Imana umuhungu mwiza nkawe kenshi sana ndahora ndagusengera neza ko bimeze hariho mama yego amahoro washize gari mwana mama harahize umwanya kandi nari mu dukavuye mu gikoni naje mu cyuma ndakuraba usanga si yo nari mu gikoni ha mama wa munsi nari nagusezeraniye ko nzakuzanira mu kazara ngo uyu rero nakuzaniye n'uyu yego ubu niwe nahisemo niwe umutima wanjye wahisemo ndabona wacaguye neza byakweli mama birakunezereye cyane gose je narakubwiye mama ko nazigira ndakumara amaza je narakubwiye ko nzokuzanira nyine zaguza ukunda ndazi ko ukunda kwishira ku mwanya urana n'uyuye ntako atagira ntako atagira nitwa gute mama sikupendwa umviriza jewe ndakwihanije rondera umukobwa wawe umwicarike neza na neza muganire neza sinkeneye kudusubira kumubona hariya muhiri wanje nibangana n'umuhungu wanje ujya muhungu aracyari muto ujya muhungu ntibangana nta kuntu iyo mufata abana kumva aha winjiye no muri wese sinahodi aha ni muri wese winjiye jakusha mumfise je no kudodora sina kudodora nta kuntu umukobwa wawe aza gufata umuhungu wanje ku ngufu nibangana ugera mukecuru muzima kanga umwana w'umukobwa afata umwana w'umuhungu ku ngufu sinamusanze muhiri wanje hajya muhiri wanje ariko mukwegera mu cyumba umuhungu wanje ngo bagende basambane muranye umviriza rero sikupendwa wawe umwicarika karuko janto muvunagura suye kumubona n'umuhungu wanje aho utisonera ntunga n'urutoki unsanze wanje nuko nyina kumwe nicaye umviriza wanje umukobwa wawe yankoreye jewe ntazi kukubaha biriwe mbe ndakubaza ujya muravukana cyane umukuru ni wowe cyangwa umukobwa wawe niwe mukuru je sindabatahura ndakubarira ijya nyuma mukazobona twayinda kujya kunaguma yimadika ku muhungu wanje muzondondere muzomumanye iyo mujana ugiye wongera no guca yaracinje azoba yitwe nkuko abandi bazitwara niwe wambere apana kuzani wanje mama jengo bagende oya ntiwogera udafunguye mwana nta kibazo reka ntahe ndaza gufungura mu irembo mama nge ndagarutse murakoze umwanya wose agasema mu rugo rwanje sikupendwa shazwa ngaho umviriza ndahaza ibitutsi misi yose basangaho niyicariye banduka kubera wowe inde kandi nje ko nagore muri no karitsi inde kandi umviriza manje ndakubarire rekana n'ivy'abagabo icara uturure kuko isi yose si wabuze umugabo gusa n'abandi barahari icara utekereze reka kumumara amazi ubwo mugira nk'abagore nk'abakobwa ba kera babura abagabo banze bakabubakira inzu hanze bakabugana kugira ngo igikoko ntikize kubarya none uja gufata ku nguvu inde kandi ndagusabye icara utekereze tekana mwananje tekana uturure ja mwaye masengesho yawe Imana yarambwiye ko nzaronka umugabo sawa mwana yambwiye mwazaga ndawukunda azahita ko ntwara sawa ndakumva turura yemwe Imana yaragusezeranye iyi sezeranye irashitsa none ariko ntiwibaze ngo izoca izana
kubera uri kuriruka wiyandagaza mu isi byose no wabiteye wagiye kunyita uruzina rutabaho ibyo byihoze nyumviriza ibyo byihoze umugisha wawe uzoza nturi kwisezerana nturi kurasenga ntuvuye mu cyumba gusenga uwo Imana izomuzana ba ntusubire kuza kwiyangaza mu masite baza bavuga ngo wagiye gufata abahungu babandi ku nguvu ndakigusabye mwana wanje tura wawe azoza kandi uzomuronka nani mukuru agiye bwije akavugira icyo ukoze kabisa nanje umwana wanje ndabona wapi yasaze nga Karibuni. Ni pazuri pana pako vizuri sana. Dadangu unajua kama tena Burundi nimekuwa napakumbuka sana. Sana tuzalia sana. Tuvuge Kirundi waka. Ai Kirundi kirangora si cyane mugabo ndashumba. Wow. Wabona nyumba nzuri, inzu nziza cyane mugabo aha tuza iyi nzu iramajyaye. Uraza akona ida. Je nabonye umengo no gufatira ngaha nyene vraiment ahantu tuje ahari mu gisande. Ya urabizi twao Sandema. Mu gisande. Oh my god, mu gisande na unalinzi kabisa. Semo yaga mu gisande. Ini metodo passage ku mugenzi. Hewe aha hantu haratuje amashambre yabo. None nk'abagenzi banje bari muri Tanzania, arabandi bakozi Imana bari mu Nigeria, arabandi bakozi b'Imana bari wote wanaweza kuja, wote wanakuwa wanahitaji mahali pa kufikia, mahali pako kimya kabisa. So ifa sipako kimya kwa sababu twabakozi b'Imana kenshi twamadusha ahantu hatuje. Okay? Nikisema kwamba watumishi wa Mungu wenzangu, kama kila mtu ambapo anataka kuja katika nchi hii ya Burundi, mahali hapa mnapokea. Kwa bei nzuri. Hapo ni sawa. So hamarero mushikanje chatunyenza nga ntabwo ari kindi. Nahitaji mchumba. Kwa hiyo nahitaji unitafutie binti mzuri. Okay? Wa binti wazuri nichague nani mchumba. Nimchague ile ambapo Bwana ameniagiza nikuje kutafuta. Shana ho harabana mwisi. Hey, wagiye ataravu kutwara. Ahubwo ngira twaye tukiri ku mabere kwa mama wao. Maendeleo, unajua wakati kuna maendeleo, kuna mafuta, kuna nini, wakati siku zetu sisi hapa kukua mambo ya maendeleo sana. Unajua wakati tumekuwa tunapita, nimekuwa kuna watu wanakuwa Fatuma. Tujipo tugeri ino nyinyi. Kwa mashetani kwa jina la Yesu. Unataka vile. Hizo ni pepo, unahitaji wanawake, sawa? Kwa hiyo nakuomba nataka nipumzike kesho asubuhi uaniletee. Sijali. Asante sana dadangu. Poa, uende kupumzika sasa. Nashukuru sana. Hautakunywa hata soda tani. Nataka kwanza nipumzike kwanza kidogo. Nimshukuru Mungu kwa kisa amenifikisha salama. Nimwabudu mama gazimana, mama gaza malaika. Aya, nikuonyeshe mashambre sasa. Sawa, tena unajua dadangu unanikawiza hujaolewa. Usiniambie kama unani. Nisitaki kusijaona shemeji. Una wako nani? Niko na wako utamuona. Kweli? Hivyo sawa ikoye. Wewe. Wewe hakuna maneno tu n'ibikorwa birimo. Ibirato navyo. Ni isoko. Konzuga mungu mugendana mengo nta mafaranga yikora bya cyane. Mbona misi we Kevin wewe. Isi wigira ibintu. Arayakura ukebuki. None ugira ramukura mufungo twatega shasha mungu. Kora hazangu. Nako. Jeje tuwambaye nibije nyezo muzo wambaye. Twari kuguza je kama ivyo nawe ukambariye. Bwana kose nikanzo nambaye nawe gacwembara kahuju na kahuju. Ngoma hamwe. Kumbe nawe bushiye. Sasa rega nitwita. Nuko jesha asigambanira. Ndamutse amafaranga ngende guhindura muri salon amafaranga bacambira ngo yinda ngo nzo guhereza ngo ejo biki. Uramubwira ko gusa. Meze neza. Murakomeye. Ndabona muraberewe. Rema musaneza. Merci. Umbara ndabahagumbe. Hari ikintu gishasha cubutse mwisi. Ndabize. Musaza wanje yavuye hanze. Muga afisa amahera. Yantumye ngo ndamuhigire umugore ngo bagire mariage. Mugara afise ikitwa iponyo. Atabwi. Ego akeneye umugore bagire mariage. Ni jewe. Umvirize. Ashaka umugore bubakana. Rero muze kuko yantumye ndamuhigire abakobwa
vuga muze hari igihe muzosanga nyene nk'amahirwe akuguyeko canke akakugwako. Abakobwa turahari kandi turageze dukeneye mugafise Alice ejo sho mana nukukubita makeup imwe y'ubugesera yashikiye ngaha muri ntuze nani kacemu yaga mu gisandema kuri maison de passage iraho irimwo etage zibiri azibona hitwa ku mugendo. Voilà urazihanye n'amahera ari ha ku munsi umviriza chance nizanyu karibu urakoze merci beaucoup urakoze nomere hajya kivitanze ko twataramira rimwe abo nibo dukeneye anafisa amafaranga umviriza ejo zoze sha witonze tuzobifate bine kuraba bariyo muzogenda mujanye nani namwebwe uzoje inyuma nizozifata inzira yiwawe zifatiye iwacu none suko nyine mvuye gusenga sha urumva mwaragize neza kumpanura he murazi wa muhungu urazi kibike yaragomba afata ku ngufu gabasha ntiyakozeko oya niyageze ko niyo makuru waruje tutubwira ubona ko tubereye neza twari tuyashuye twa makuru reka uyunye umuntu ikintu akinjira muri game atazi ico yinjiye tubandanye ibyo twarimo nawe utakiriza umwanya shaka rero ujya muhungu dutegeza kugenda kandi dukuzinduka keneye umugabo dutwara neza tubisira mikoro tiwe nirero dukeneye isaku ingena cyama uwo mugabo nange namwumvishije nange nzaza uzehe subutu dukeneye abakecuru batuvangira ntidukeneye abakecuru azacabuwasha abo nibo batwikira idiri batwikira nuko ninkaho uzoza sikupendwa ntidukeneye ko dukurikira wowe inzira ziwawe urazizi kondera batama mungana dukeneye umusore shaka simbe wabonye genda nibiki umukizwa wacu sigaye kubititiro ndusuye kuvuga mbere turabe iyabinda bikuru nabanda yero azogene iyatazi none nkuyagiye gamana yanjye natse ndagenda kwipresenta nanje eganage bancagura nduko no kwipresenta kwande sizi kwisigara bero nzamubwira ko nzi kwisigara bero ko nzi kwisigana tiro no kuri defiri n'ubukecuru bwawe endabira n'ubukecuru ugenda subira yo genda sharo ndeze ibabu mu ngana Soja mwijuru urigenda yenza n'umuharuro genda mwijuru genda ubwo uko bimeze bujana he Kevi imwe hora wigira byo bikini utu mubye tuzogenda ntidukeneye agakuku turi aba nigayiro shano ninagira amahirwe nawe uzamenza ndagucorera nawe niyagutora nze nihende mbure n'yagapante canke ibirata konyene zokumena umutwe veje n'ubizi byibanje mutike yiwa nice buhera oya vraiment nabyo kandi twazintuke nyine babiri atari jewe ni wewe abo nigagende twese Bit sawa meza na meza aja weekend utweste tweste umbranda kubiri cyangwa urafise umukipe mukunda mukobwa mwiza nka birashika kandi usanga ari benshi bagutera sesi kare umbranda kubiri se musaza anje yavuye muri Tanzania afise amahera ariko yantumye abakobwa kubera aba muri Tanzania ndiko ndakura abataye yawe nibaza ko wahava ucagurwa mu bandi ufise ibisusu iki rero mana ngira imana yo kwishura umva rero ndakubwira yashikiye ngaha haruguru mu gisandema kacemo yaga kuri maison de passage ku mugenzi wewe uzozejo nabandi niho bazoba baje yambwiye ndabazane bose abakobwa azicagurira aha rero singiziki amahirwe arashobora kuba ari ayawe karibu iyo adresse nyene mpaye bananje niho nzobandise wavuze sambi nzoba nahishikiye bana karibu sawa shano zogucika sawa Yes! Hamwe n'umwabo. Urasiye nabahamagara ngo mundiki. Hamagara ande bwo mutanande. Kuko hehe wewe.
Oya. Inzira yagusenyura isubira hariya. Kandi ufase cyane tugiye gukora. Naraje singiye kugikora kubona ko nambaye. Ubona yamazi. Waje wiyamite ibyo yamikare byo bitenga wabitaye. Waduse amaguru hejuru. Alisa alisana kuvuga ati ino nizibura misi yose urumva. Wari twakubwiye wewe nibona neza wewe. Nanjye barancagura. Ukeneye kumenya aho tugiye. Bagucagura wewe kucagura wiki wewe. Bagucagura wabigenze kwa mutima nta nisoni ufisa ahubwo. Kuvangira abana we genda. Ntanzi twama twakubwiye wewe tugenda kubitama mu ngana rero kutuvangira. Genda ubandanye masengesho n'ibifungo byawe n'ibishaka kutwicira ugende ntudukurikire kurenga aha. Ntudukurikire maso uriye wajuva. Nicara ku ruhande. Wicara ku ruhande imana yagusha ndukeneye kukubona. Genda shaka ejo. Uje he? Iki murabuze ivyo muvuga ubugufi muri mikaratusi nta kibazo atari ugiye kwiparaturira gago none mama turasubira kora twese nico cyatuzanye nta kibazo none ngaho uko muri ko muravugana iki ngako wowe uri hakute ngo sinzi ibyo tuko turavugana nawe nta n'ibyo se byo kuvugana nawe ntitukabivuga umwe wese afite icyamuzanyisha bugufi duhagarare turara mundushiki unyene abanzi kubona kuri namugufa abanzi kwise n'amanyamaza bavuga baba bafite n'amanyamaza erega hari umugore w'amanyamakirwa hari umugore w'amanyamakirwa mu rugo zote ndamuharanira agateka kiwe gateka gafise kageranyo ushaka yaka araracho Ikinyoye ari n'abateye abagabo n'ibaragira bitaye ku ziko baraza ngaha ni muba muzi byaraye bibaye ejo hirya baba bahebanye kubera competition Mungu wangu namwe ntawe mwica abajyanye hewe kubera mwese batekanye muri guti wowe ndibaza kutarimo kuko si jena nje ngaha nziguza abatanzania shaka ntabwo twese ntawe uzuza guti ego ntabura defo muga muri mwese muri ngaha ndabona ko namaze Karibu. ivugire muri bibiri cyane ndabakunda ingene muja kwisa urashengwa none tukana ku mwanya foto yanyu bandu iyi nzi abagabonye nawe ntacyo mvutse cyenye nibyo zarananiye ariko nawe ntacubaye kare kujya ahubwo tubwira ari hererwa nyangana rahari Bwana asifiwe sana. Nawashukuruni sana kwa jinsi mlivyoitika wito mkaja. ndabashimiye ingene mwikaje utegere mukazi How beautiful abakobwa beza how beautiful you are. Mko wasichana wazuri sana. abakobwa beza Nafurahia tena sana kuwaona. aratishimiye nyene kuba Rero nagomba ndababwire muze kwihangana. Ikirundi canje kirangorana bwari cyane mugabo ndakigerageza. Imyaka myinshi cyane aba nibo bashoboye kundonderera. ngaha urabona aba nibo bakobwa ngaha mwikaze yacu dufise vraiment kandi urabona n'abakobwa beza Okay, ni beza cyane urashobora kuba bidondore reka ntangure kuri jewe. Najya nitwa Harerimana. Mimi ni mtumishi wa Mungu, ni mchungaji. Mimi ni mchungaji wa Dar es Salaam. Ni mchungaji wa Dar es Salaam huko.
Sasa wakati nimekuwa nalala, Mungu nimetaka kumchumbia kule Dar es Salaam, lakini Mungu akanambia lazima utarudia kule katika nchi yako. Hiwe ambapo utatoa mchumba wako. So kwa hiyo nimekuja, nimemtuma dada yangu hakuje kunitafutia huyo mwanamke. Lakini wakati nilikuwa naomba Mungu, nikamwambia Bwana, nahitaji mwanamke ambapo ataheshimu familia, mwanamke ambapo atanisaidia katika safari yangu ya kwenda mbinguni. Akanambia Burundi, akanipatia picha yake. So kwa hiyo acha kwanza tufahamiane. Umesikia kwamba mimi naitwa mchungaji Harerimana. Sijui na nyinyi mnaitwaje? Unaweza kujitambulisha kwa ufupi? Asante. Majina yangu ni Alice Manafasha. Asante. Na miaka 27. Tena nataka mwanaume kuolewa. Asante sana Alice. Nimesikia unaitwa Alice, Karibu sana. Asante, nimekaribia sana. Nchi yenu, Burundi imebadilika. Imekuwa vizuri sana. Majina yangu naitwa Kevin Ninahazwe. Una miaka ngapi? 22. Asante sana Kevin. Na wewe? Rukundo. Rukundo kwa Kiswahili ni nini? Upendo. Kwa upendo Bwana aliyopenda ulimwengu akamtuma mwanae ili akuje kukomboa dunia. Asante, una jina nzuri sana Mkristo. Asante. Hapo wewe? Naitwa Estela. Asante Esther, amekuwa ni mtumishi wa Mungu sana. Biblia inatuambia hivi, samahani kidogo. Bwana asifiwe sana. Amina, nimefika salama sana na Mungu ametenda jambo likubwa sana katika gari ambayo umetuleta. Kuna mtu amekuwa ameshikwa na mapepo, Bwana akanitumikisha. Na amefika na ukoka na kabatizwa. Asante sana. Nashukuru sana, nimefika salama, niko vizuri sana, familia tuko vizuri. Ndiyo, mbaki mnatazama kanisa la Bwana. Tenda gisi nilivyokuwa nikiwaambia. Asanteni sana. Sawa. Ndiyo, ningana natafuta na Mungu atafanya miujiza yake. Asante sana. Mungu akubariki sana mwanangu. Hakupatie chochote unachokihitaji. Akubariki sana. Asante sana. Samahani, nilikuwa naongea na huyu ni injiliste ambapo tunasaidizana katika kazi huko Dar es Salaam. Tuko tunafika kwa wewe, Jacqueline Tuisenge. Una miaka ngapi? 25. Asanteni sana. Nawashukuru sana Jacqueline, Esther, na wengine anaitwa Rukundo, na wengine Kevin, na wengine umesema unaitwa nani? Alice. Nawashukuru sana. Sasa kwa hiyo dada yangu, kosa la kwanza nililofanya, umekuja kutazama mtumishi wa Mungu, hakuwapatia kinywaji. Samahani, lakini nasema kuambia kwamba nyinyi wote nilikuwa niko naomba na saa hii nilipotaka kuja hapa nimekuwa nikichukua maombi nikaomba Mungu. Na wakati Mungu picha ile Mungu akanionyesha ile picha nilikuwa Dar es Salaam. Na katika hiyo picha mtu ambapo ameweza kunionyesha hiyo picha hiyo Mungu ambapo amenionyesha. Hapana. Samahani, hapana na kwa kupenda kwangu ndani yenu kuna yule ambapo nilikuwa nimependa kama mwili wangu, lakini Mungu niko hapa, sauti imeniambia kwamba mwao wote hakuna yule binti ambapo nimekuambia. So kwa hiyo samahani, kitu nataka niwafanyizie, nataka niwaombee ili Mungu awapatie mume mwema, lakini mimi Mungu amenionyesha kwamba katikati yenu hakuna. Samahani, lakini kwa gesi umevyokuja hapa dadangu, utawapatia kila mtu franga 20,000, laki moja. Utawapatia shilingi 1,000,000. Mnasikia? Mmenisikia? Mimi mwili wangu hao ni wanawake wazuri sana na wanavutia. Ndio ni mzuri. Na uni mzuri. Lakini sisi huwa hatufanyi jambo kwa sababu ya mapenzi yetu, lakini huwa tunafanya jambo kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. So kwa hiyo nawakubalia nyinyi wote, kila mtu wote, dadangu atamletea franga 100,000 ya shilingi. Kingine kitu, nawashukuruni sana, acha niwaombee ili Mungu awapatie mume bora. Okay? Hapo mimi sikuja maombi mimi. Sawa, mna tatizo nitawapatia. Nawashukuruni sana. Bwana, tazama watoto hawa, wabinti wako hawa. Bwana wanahitaji mchumba. Bwana nawabarikia. Wapate mchumba Bwana. Asante Bwana wangu. Asante Bwana, nakushukuru. Ndiyo Bwana wa mabwana.
Asante Baba. The Bruce. Asante. The Bruce. Amen. Na nyinyi kuna wale ambapo Bwana amenionyesha wanaenda kufunga ndoa katikati yenu. Na kuna wale wasipojichunga watabeba maujauzito kwao. Na kuna wengine wataumwa ugonjwa wa ukimwi wasipojichunga. Lakini nimeona ndani yenu. Na nyinyi kuna wale ambapo Bwana amenionyesha wanaenda kufunga ndoa katikati yenu. Na kuna wale wasipojichunga watabeba maujauzito kwao. Na kuna wengine wataumwa ugonjwa wa ukimwi wasipojichunga. Lakini nimeona ndani yenu kuna watu ambapo waweni Mungu amenionyesha wanavaa kanzu nyeupe. Wakati nimeona kwamba kuna wale ambapo Mungu anaenda kuwafanyia jambo njema sana. Watavaa ushungi na watafanya ndoa nzuri sana. Lakini vile tena kuna wale ambapo naona watapeleka mimba za ujauzito wasipojichunga sana, wasipoomba sana. So kwa hiyo nawashukuruni sana kwa jinsi mlivyokuja. Dadangu unaweza kuja waletee pesa zao. Hizo pesa zao kila mmoja kwa laki moja. Nawashukuruni sana. Asanteni sana, tunisi na kuonana. Msini sana nikifanya harusi msikosi kabisa. Na Bwana ameniambia kitu kwa sababu yako. Yule kijana ambapo unayezalao, ule kijana ambapo mlikuwa naye, kule ndio mume wako mtarajiwa. Kama tana naye. Na wewe Mungu akaniambia kwamba wewe dada, akaniambia kwamba hivi usipoachana na ule kijana utateketea. Na wewe Mungu amenionyesha kwamba ukimrudia kufanya kazi zake. Mungu amenionyesha ulikuwa unaimba. Si ni kweli dada? Lakini hivi ya uimbi umeacha kwa sababu kuna mwanaume ambapo mnapendana naye. Kweli si kweli? Mungu anasema uongo, anasema uongo. Ni ukweli. Ndiyo, Mungu anasema hivi, rudia kwenye kazi zake na yeye atakuja katika maisha yako. Kwanza unatoka kanisani, vitu vyako vimeanza haribika, unakuwa vitu vyako havipatikani. Rudi kwa maombi na Mungu atakuna nani. Mungu ameonyesha kwamba utapata laana, utapata matatizo wewe binti, usipomjongelea na muombe Mungu msamaha. Na wewe pia vile Mungu ameonyesha kwamba usipoomba sana utapata tatizo. Lakini hapa kitokea jambo, Biblia inatuambia hivi, hakuna kitu chochote ambacho kitafikia mtu wa Mungu asipomjulisha ama asipompatia alama. Mungu anawapenda, ndio maana anawapatia alama. Asanteni sana na washukuru sana dadangu, naweza kuja kuwachukulia pesa zao. Bwana wende na watu waongoze safari yao. Asanteni sana na washukuruni sana. Naona ndirimba, naona senga, usunaenda kuyikishana bakupelekishe. Njyewe nigora, ibyo mushiro njyewe yabaze no kupresent wabo ndahatinya ngo kubera ko bashona cyane. Ibyo yavuze byose ni kujyanye senga friend. Tende ndiye gusakara kinico mu kenda ibisigaye byose matatizo. Nimemwachia kazi. Hela kubasha. Bwana nini ndio kama umependa bwana. Come on. Habari yako? Wewe mzima? Sawa. Okay. Hauzungumzi Kiswahili? Kidogo. Yeah. So naitwa Sami, natokea Dar es Salaam na nimekuja huku. Nimekuwa na masiku na kutafuta kwa sababu nina mazungumzo na wewe kuzungumza na wewe. Unaweza nipatia muda tunazungumza? Utafute. Mimi wewe tunajuana wapi? Ndio, hatujuani lakini wakati nilikuwa naomba nilipokuwa Dar es Salaam, Mungu akanionyesha picha yako na akaniambia kwamba nende Burundi, mwanamke ambapo tutafunga naye ndoa itakuwa ni wewe. Yeah. So unaitwa Sikupendwa. Abe sikoro kweli. Mnachanye siroka nje. Hapana dada, sikia. Ndari chimana Sikupendwa. Mungu amenionyesha kwamba wewe ndio utakuwa mchumba wangu. Nyozo umufasha wanje. My sister, this is my girl, nimekwambia. Huyu ndio mwanamke ambapo nimekwambia. You know? Unasema mengi. Mvata. Jeba nitazilipendwa. Uitwa? Zilipendwa. Zilipendwa cyangwa sikupendwa? Njoo hivyo.
Hama wumvise ibyakubwiye yakubwiye ko yasirenze hama Imana iramwereka abakobwa benshi mugaya yabonye mwo wewe wenyine akeneye ko mugira mariage. Ya, kwa hiyo dada nimekupenda, sawa. Dada unajua kwenye naishi? Huyu? Hamna shida, nitakuja nyumbani kuzungumza na wazazi. Kweli? Umebahatika dada, umebahatika, natoka Dar es Salaam na mvio na hapa Bujumbura kwa sababu yako. Sawa? Kwa hiyo nitakuja Asante dada. Sawa? Sawa dada. Kumbe ndio nitakuate mai wangu. Sawa dada. Karibu. Nisange yareze turabakiri hano iwacu rashitse. Eti karibu baba. Asante sana. Asante, na sisi tunashukuru kwa jinsi mlivyotupokea hapa. Murakoze cyane natwe turishimye ngene mwatwakiriye. Kama wazazi wako karibu na yule binti ambapo nimeona yule binti ambapo amenitwa da, inawezekana aje ili tupate kuzungumza. Namba kwa vizuri namba babyeyi bawe ariko baba bari ndibaza ko ntuje yawa mukobwa wundi. Umwe mushiki wanje. Namba rero ababyeyi ariko baba bari sinzi ko baza kugira ngo tuvugane. Reka ndahamagara. Ya byaba byiza cyane. Kumbe nani kinondazi. Ya tunakuwa na miaka mingi sana huko, tumeenda huko katika nchi za wageni. Unajua kitu gani? Kule da tunaogopa kuzungumza Kiswahili. Mama, da ukizungumza Kirundi maana yake unaona kama uko Mrundi. Na unakutana wanakufanzia hata kitendo kibaya. Kwa mnasema lugha wenu jumu sisahau. Naona nimeona na umejua Kiswahili. Naona zungumza Kiswahili wewe. Najitahidi tu sijui. Unajua ni kitu gani? Mungu kuna siri kubwa Mungu ambapo anatenda kwa mwanadamu. Ni siri kubwa. Mama raje abakire nawe. Eti vumbia kidogo mama. Hamna tatizo, jisikie amani. Karibu twara abashitsi. Bwana asifiwe sana. Amen. Sawa. Samani, tunaweza kuomba kidogo. Bwana Mungu, nasema asante kwa sababu nakumbuka wakati nimekuwa nalala. Mungu picha hii ya umama umeniletea katika usiku. Ukanambia kwamba huyu ndio atakuwa mamako mkwe. Bwana asante kwa sababu kile ambacho umenionyesha mimi mwanao nimekiona. Bwana tazama mazungumzo yanataka zungumziwe hapa. Naomba malaika wako aje hapa. Malaika wa kukutanisha watu, malaika wa mazungumzo apate kuja hapa ili apate kutuzungumzisha Bwana ulio juu ya mbingu na nchi. Nasema asante, nakimbiza kila hewa mbaya ya ibilisi shetani ya kusababisha watu wasielewani, na ikimbiza kupitia jina lako Yesu Kristo. Amena. Mama naitwa Mchungaji Sami. Mama naitwa Pastor Sami. Nimepewa mafuta na Mungu. Yawa mafuta ni imani. Ya kuhubiria taifa yake. Yo gusobanura igihugu cyo. Na mimi ni Mrundi lakini namaliza miaka mingi nikiwa Dar es Salaam. Wewe ni Mrundi ariko amazimya kanisha. Na huyu hapa ni dada yangu. Nanje bwanje ndi mushiki. Wakati nimekuwa nataka kuchumbia, igihe yagomba kuresha, nikamwambia Bwana nataka unipatie mke mwema. Yati Imana ati ndashaka umugore mwiza. Mungu naye nilipokuwa naomba, Mungu akaniletea picha ya mwanamke. Igihe naiko ndasenga, Imana imifoto y'umukobwa. Mungu akanambia huyu mwanamke ana matatizo mengi, iko katika nchi ya Burundi. Imana irambira ati umukobwa afise ibibazo byinshi ariko ari mu gihugu cy'u Burundi. Akanambia ondoka utoke katika nchi ya Dar es Salaam, katika mji wa Dar es Salaam uende katika mji wa Bujumbura. Irambira kama jinsi nilivyomwambia Abraham. Imana ibwira akamwambia toka katika familia yako. Familia. Na uende uanze familia kubwa, nitakufanya ukue kitu kikubwa sana. Yesu kule familia yawe nini? Na mimi Mungu ameniambia nitoke. Nandi Imana yangu. Dar es Salaam. Dar es Salaam. Nije hapa katika jiji la Burundi, hapa katika mji wa Bujumbura. Itanga miki gihugu chacu. Ili nikuje kufanya ndoa. Kugira nze gukora mariage. Mama samani. Mama mbabarire. Samani kama naweza kuwa nimekukosea. Mbabarire namba nagukosereje. Kutokana na msemo wangu, najua sisi wachungaji ndio tunasema. Kugana n'imvugo zanje apastori niko. Lakini Mungu amenituma kwa binti wako. Ariko Imana yantumye ku mukobwa wawe. Mama, je, uko tayari kunipa binti wako? Mama, byukuri uri tayari kumpa umukobwa wawe? Nifunge naye ndoa ya maisha. Tugire mariage ubuzima bwacu bwose. Mama, ni muda wako. Na mimi ni Murundi, ni Murundi. Mama, nazaliwa Kinama. Nanje ndi Murundi mvuka mu. Nazaliwa Kinama, mtoto wa Muhitira Samsoni. Mwana wa Muhitira Samsoni.
Jeff umwana umwe gusa w'umukobwa. Uwundi mwana muvugana. Ndio huyo si anaitwa Sikupendwa. Huyo nyene yitwa Sikupendwa. Huyo ndio bwana ambapo ndani ya usingizi bwana kaniletea picha yake. Akamwambia kwamba wewe Samii kama unataka kuendelea. Namukele kubandanya. Peleke huyo binti. Kwa huyo mkobwa. Ameomba sana. Wamemcheka sana. Wamemdharau sana. Lakini Mungu akamwambia kwamba mimi ndo nakuwa baraka yake. Ukielewa mkisha wao. Saa ya Mungu imefika. Saa imana ya gate. Ya, Baba umenituma mimi mwanako nikakuja. Sindi ndavyumva neza muri ko muranchanga Sikupendwa wanje. Huyo. Kandi twarahuye umunsi umwe baranavugana gusa nyene yuko wapi binti wako? Namuona amevaa kanzu. Asante Yesu. Namuona anavaa kanzu na kitambaa. Namuona anavaa kanzu ni kitambaa. Asante Yesu kwa kunionyesha. Anavaa kanzu na kitambaa. Namuona kuna kuja. Kanzu ni kitambaa. Ndabona ikaraza. Asante Bwana. Ibi nivyo ngo muri ko murampenda. Umwana wanje Sikupendwa. Asante Bwana Yesu kwa sababu unatenda miujiza yako. Asante Yesu kunyereza. Icyo kigabo gishaka karibu nawe. Nakuze ngo vuga ukura imbere y'abantu. Icara mwana icara. Karibuni. Muzima cyane wawe. Cyane mwana radutatuye mwana icara. Mbona unasema n'abantu? Sina mengi ya kuzungumza na wewe. Mungu amenituma nikuje kufanya ndoa na wewe. Je, uko tayari? Bashaka kunyonona. Banza wumvirize neza bapanga ko bakunda mwana anje tu. Namba uri hano gibiti wewe. Tuzabona se urumvigwa tuza. Ntabwo naje kukonona mugabo jewe naje kukubwiza ukuri yuko mwe muyera ari yanumye wawe kwa kukubiri kukubwira yuko dukwiye je na wewe kugira ubugeni ndagutware muri Tanzania niyo mfite urushengero. Ego nje mugabo wanje niteze n'umugabo twirirwana ngati urane micanga. Unajua dada, saa ya Mungu ikifika inafika, mwanadamu hawezi kibia. Biblia inatuambia eti hivi. Biblia inavuga ngo wanaovumilia abavumilia watapanguzwa na kitambaa. Kuna wengi Mungu amenionyesha kwamba umekuwa umekataliwa na wanaume wengi. Umekuwa umepita ndani ya tatizo mingi sana, lakini Mungu ameona uvumilivu wako. Mungu ameona ndio maana ameamua kunituma mimi ili nipate kuja kufikisha ahadi yake kwako. Mungu amekuahidi ya kwamba utaolewa na utavaa kanzu ya harusi. Waliokuzalau watapata aibu na watafedhereka. Ndio maana mimi nimekuja hapa. Sijui kama unajisikiaje na hautajisikia. Hakuna mwanabishanga na Mungu. Karibu maombi. Harajibu maombi. Jena kiwanza ndeme. Amekubali. Asante. Sikupendwa, nataka nikupatishe heshima kwa sababu ukimheshimu Mungu na Mungu anakupatisha heshima na anakukalisha na waliokuwa na heshima. Sikupendwa, nitakuoa milioni 10. Na tutafanya harusi ambayo kila mwanadamu ataona waone kwamba mbinguni kuna Mungu wetu akisema anasema. Mungu wetu akinena ananena. Kuna wengi Mungu amewakubalia kuwapandisha ndege, wameshapanda ndege. Kuna wengi Mungu amewakubalia kuwapatia vyeo, wamewapa vyeo. Na wote ile Mungu ambapo amekukubalia amekukubalia. Sema asante Mungu, asante kwa kunipa mke mwema. Mungu asante kwa kunikutanisha na familia hii. Mungu ninakuonyesha kuna watu wenyewe Mungu. Mama ukanambia kwamba huyo ndio atakuwa mama yako, maana yake atakuwa mamukwe.
Mama yake kapunguza pombe. Yakura kwamba kumpastel. Wakati nimetaka kutumia. Ningena kwamba kuresha. Na wewe enda nikaenda na mimi nikamtii Mungu nikaenda. Mama. Mungu akamwambia Musa, Imani gira Musa. Atoke katika nchi ya Agenda mukindi gihugu. Mungu ameshasema ni kuoni na kuoa. Ukikatana na hapo Mungu anakulani. Ai, baba asante baba. Maana kile ambacho. Basta vile. Muri bafta Asante na wewe. Nitwa Estera na SINAKUNZWE. Au Kirundi, huyu Kirundi huyu. Huyu ni Murundi. Ambapo tunasaidizana katika kazi huko Dar es Salaam. Tuko tunafika kwa wewe, Kwa jina naitwa. Kwa nini? Kwa jina. Manda ya Tanzania ukabutazi Kiswahili manya. Kwa jina. Kuna watu ambapo wawili Mungu amenionyesha wanavaa kanzu nyeupe. Ni kusema mpokee baraka. Na wale ambapo wanakufa kuvaa kanzu nyeupe. Watu wanakunywa pombe sana. Pombe sasa usiku.